twarakuze twese turazi yo Gihanga ngene twari tumeze kera tuzofuma twirira isogo mu mahoro ndabeshe ga chef umuntu yo kubwira tuzoga inyama mu ntambara n'isogo mu mahoro wohitamwe iki igisogo mu mahoro wavukiga cyo navukiye hanyene ntuhatse hazi neza twegeye rukoko ibi vyahora oya cyari bihari ibi byari ariko nk'ubu twagiye kunyegera mu mashamba yego bazagiye muri kushe bwa no munsi no kushe none ni tuko bien bisigura iki iyi mikino je ingene ndayakira umwaka wa 2025 hari nabandi bazohangana barondera amajwi nabo babe nk'abakenyi ba football kweko ne mbabatuhangana bakigira ngaha ininga ko ndaza bahora bahangana kera bose baraha abava kugindwi n'abava kujya gatandatu bose n'abanyagihanga mugabo ujya mwanya bariko barakina umupira umwe wese yarukuye kubera wese yarondera intsinzi mugabo munyura baba abanyagihanga ivyo rero vyigisha abanyepolitike rero umukobwa w'igihanga biroshe gukubesha ati ngurumva ni kinga ryari kinga kubera biraza beshe uzi vyagenze gute wa muntu yimbuye umuceri yashamagara abantu bakaza bakawurya rero abantu babona bakaguma bazi gushika n'igihe batonda umurongo bakaza ari benshi gushika nabo batangura kudurumbanya umutekano. Evelyn Ndayikeje mwebwe muvuka ku mutumba wa Ninga muri zone Buringa komine ya Gihanga kaba umutumba watunganije ibirori twabonye harimo n'urukino rw'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bega mo tubwira ababitunganije n'intumbero yabyo. Murakoze ubwa mbere hoho runo rukino n'urukino rwatunganijwe mu ntumbero nziza yo gufasha ugwaruka mu gihe cy'akaruhuko kugira ngo ntagire basamaza. N'urukino rero rwateguwe mu ntumbero kandi yo gukomeza umubano mwiza kuko n'urukino rwatunganijwe mu kugira ihiganwa ku mabarabara atandukanye agize uno mutumba wa Ninga V4 uko ari ababarabara 8. Rero urwo rukino rwatunganijwe n'abavuka mutumba bamwe bahaba n'abandi batahaba babahandi ariko badufise ku mutima. Rero twaravuganye kugira ngo dufashanye mbega ugwaruka mu gihe cy'uburuhuko twabakorera iki kugira ngo ntagire basamaza. Hanyuma izi nkino zirategurwa kandi zarabaye intumbero rero nyamukuru kwari kugira ngo kano karuhuko nivyo tume atakibasamaza ariko kandi no gukomeza umubano mwiza kuno mutumba. Ni nkino zabaye zihuza ugwaruka rw'abahungu zongera kandi zihuza ugwaruka rw'abakobwa hongera kandi hibonekeza ikindi ciza cadushimishije aho abajejwe intwaro kuno mutumba harimo n'abahuza ku mutumba nabonyene baciye baje hamwe kugira ngo bategure nabonyene ihiganwa turavye ku bucimbiri butatu bugize uno mutumba. Rero aya mahiganwa ubwa mbere intumbero kwari kugira ngo dufashe kugwaruka ariko murumva yuko n'abavyeyi babo n'abakurira nabonyene baciye bazitabira baraheza nabonyene barahiganwa. Uno munsi rero tuko turakora novuga umunsi wa nyuma ico twokwita finale aho ku munsi wejo mu gatondo amashuri buca tangura. Rero izo nkino zikaba zirangiye aho dushima cyane kungene bavyifashemo neza tugashima ukungene bakinye nk'abavukana tugashima yuko atabavunitse tugashima kandi yuko inkino ziheze bose bunze ubumwe bavugana kuko inyuma y'ibirori hacaba n'urubanza kugira ngo bifurizanye n'umwaka mwiza aho mu bikorwa vya misi yose bakora kurima ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye umwe wese akora mu kuno mutumba twaciye tuja hamwe turavugana kugira ngo dusangire mu kwifuriza runo gwaruka gusubira ku mashure neza ariko kandi no gusangira kugira ngo umwe wese ahari yumve yuko umutumba ari uwiwe tukaganira tukavugana ivy'iterambere ry'umutumba wa Ninga V4. Ngazani makomine yo kugira murakoze ibikorwa biriko kureka ku mutumba murumva yuko ari umutumba wavyoganije wabiteguye kandi tugashima n'ukungene twabonye abadushigikira twabonye abatwara umupira w'amaguru mu ntara twabonye abasanzwe bafise ibigo bitandukanye bakora badushigikiye bisigura yuko ico kintu cabaye ciza cobera umuco kikabera itara abandi aho bari kugira ngo nabonye babikore. Ico twabonye nuko zino nkino ziratuma atabantu basamara. Rero ivyo bibaye novuga mu mutekano canke mu rukundo ntangere vyokomeza imitumba yambona kazoza twifuza yuko Burundi bwifashe nko 2040
ubundi buteye imbere 2060 irashoboka kuko iyo turi ngaha turaganira ivy'iterambere hamavu y'ivy'umutumba tukavugana ukungene natwe twiteza imbere mu miryango yacu umwe wese mu gisata gitandukanye ariko arakoreramo. Ego ni ijyambere mu bitunganije mbega byo bari ijyambere mu bitunganije murafise intumbero yo kuzobitunganya no mu yindi myaka muravye ingene muba mwashitse kuco mwifuza. Murakoze subwa mbere ubu bwo bugira nka kane tubitegura ariko no mwaka habonetse novuga akabijya gusumba ibindi. Twatanguye dukinisha abana batoya cyane biga za primaire umwaka ugira kabiri turashiramwo abiga za secondaire uko umwaka ugenda tuguma turonka bishasha rero ubu turabona yuko byamaze kuba novuga ibintu byiza rimwe mu mwaka twama twateguye ivyo bintu kandi tukazobananya kuko twamaze kubona yuko ari ikintu ciza gikomeza abene mutumba kandi gakomeza no gwaruka muri rusange. Simbizi. Ego papa. Ivyatuzindukanye turabirangije muta. Ininga. Uwo mutumba bawita Ninga. V4. Gusa ikintu mbonye abantu Nenda asaze mwe muracari bato. Muracari bato. Wae. Isaga muze. Bana ko yambaye n'umupira wanditse ko I love Gihanga. Aha nko mu myaka 15 hari hameze gute? Imyaka 15 yeze aha nyine Ninga. Musanzwe ntihari hameze neza. Hari hameze gute? Musanzwe ko twari mu gihe cy'intambara tuvuye mu ntambara ntihari hameze neza mugura bona ubu karisawa ta. Mu ncamake ico ibintu nk'ibi ntivyakunda. Ntibyari bihari. Ntibyari bihari. None ubonye ibintu nk'ibi nkawe wahakuriye wahabaye heza imyaka 10 ukabona ko abantu bashobora kuza ngaha bakagira inkino uca wiyumva gute? Musanzwe ibintu urabona ko byahindutse bimeze neza. Muri iyo myaka uvuze nkizi sa nta gwaruka nkuru wari kubona ngaha. Baba muri he? Twaba turi kumihana mugabo kubera wumva twari mu gihe kibi mugura ubona kigiye ari ciza. Cyo bituma ubona ashajije hameze neza. Hameze neza cyane. Yego. Mu ncamake aturi ni Gihanga. Abatazi Gihanga na hantu hahora mu mutekano muke. Ngabo no munsi murabona yuko hashobora kubera inkino. Basi wowe utaruzi Gihanga amenye. Jene ndahazi kuko irya barabara rici Gihanga nari cako ngiye mu Cibitoke. Ego. Gusa rero natangaye kubona abantu b'Igihanga bakunda umupira ku rugezo nkuru. Nabantu bitabiriye umupira ku rwego rushimishije cyane kandi ikindi kintu cyanyoheye abantu bavuka Igihanga barazi football cyane. Mu bisanzwe izi ni zangabire ziriko zirakuzwa. Ego. Murabona ibi byateguwe no munsi byateguwe n'imvukira zo kuno mutumba. So ngaha. Kandi murabona yuko batumye ko n'abantu atari imvukira wabonye baroriro wabonye bakiriku zatubaye neza twaje tuduganye memwaje kugira hari ikintu ushobora kubonera ahantu ukavuga ati nanjye kano kantu nzokajana iwacu. Ego. Mugabo surtunganaho hafise iyindi histoire hisangije. Ahantu hambere harangwa n'umutekano muke. Murabyumva? Ego. Mugabo no munsi urabona yuko no hantu hambere ho gushingira intahe kwantu hatekanye. Urana no massage tumanuka ibujumbura kandi hafi y'Ibujumbura. Ego. Bisigura iki? Muri kuri tere bari nk'urugamba. We. Ari nk'intambara. Ariko mugabo birangira mushize hamwe mukaramukanya mukanasangira. Niyo mpamvu rero umukino wa football wobera ikigwa n'abandi bantu. Uravimbaga bro? Ego. Uno munsi hano habaye imikino yahuza abo kuri 6 n'abo kuri 7. Mugabo bose n'abanyagihanga. Ego. Urabyumva? Muri ujya mwanya yari intambara. Bariko barahanga. Wayibona n'abafana. Mugabo ubu bose ni bamwe bariko barasangira. Ikintu ubu turi mu kwezi kw'icenda ni muci. Mwaka wa 2025 izi ni nkino zibaye imbere yuko tushika mu mwaka w'amatora. Rero iyo turi mu bihe nk'ibi ari abantu baba bagomba kwigira nk'uko umenge ibi bagomba kudukura muri mood. Bavuga ibi iyi message igiye ku bantu
tugomba kubamenyesha ko twakuze. Twarakuze twese turazi yo Gihanga ingene twari tumeze kera. Tuzofuma twirira isogo mu mahoro. Ndabeshe ga chef. Umuntu yokubwira tuzoga inyama mu ntambara n'isogo mu mahoro wohitamwiki. Igisogo mu mahoro. Wavukiga? Cyo navukiye hanyene. Ntuhatse? Hazi neza twegeye rukoko. Ibi vyahora? Oya. Cyari bihari? Ibi byari bari ko nk'ubu twagiye kunyegera mu mashamba. Yego. Twagiye muri kushe. Bwa no munsi no kushe. No nini tuko bien? Bisigura iki? Iyi mikino je ingene ndayakira. Mwaka wa 2025 hari nabandi bazohangana barondera amajwi. Nabo babe nk'abakinyi ba football. Kwa hiyo ne mbaba tuhangana bakigira ngaha ininga. Ko ndaza bahora bahangana kera bose baraha. Abavyeyi babakinye umupira bamwe baruka abanduka umugabo bose ati mwana nje genda ukina umupira. Bose bimeze neza. Bisigwere yuko iyi ni message nkaje mba ntanze nivyo nize iyo mbonye abantu mwaratsinze uwundi yaraserebuye uwundi ni hama mu nyuma umukino wahera bose bagacafatana mu ndati kujya twese turabanyagihanga bagashira hamwe muga twese turabaki abanyagihanga abava kugindwi n'abava kujya gatandatu bose n'abanyagihanga mugabo ujya mwanya bariko barakina umupira umwe wese yarukuye kubera wese yarondera intsinzi mugabo mu nyuma baba abanyagihanga ivyo rero vyigisha abanyepolitike rero apana bonyene simbizi nabandi bo mutundi duce muri 2025 bro ibu turi mu gihe hama haza abantu urumva ngo bahiganwa tuzobaha amajwi tuzohitamwa hama apre tubandanye none siko vyageze nga mu mukino wa football bamenanye abandi bavunanye amakarto rouge jaune vert après turabanyagihanga yes murabitahura ndabivuze neza canke biratahuritse biratahuritse neza kwa ntidukeneye ko dusubira muri ya Gihanga imwe tutsi hirya n'abatu hirya yakera ibitse football dukina agapira areze easy hama ikindi naco gusupporting ingabire for real nukuri uravye umupira abantu bahungu urabe aho bakinira cyabaza baronsa amahigwe yo kenyera kuri terenzi bakina baza kurondera nabwiye mu bamenyesha makuru ivyo bintu byo kuguma Bujumbura zamushika ngaha mubone ingabire z'abantu ivyo nivyo dukeneye dukuza ingabire wabonye umupira benshi bagiye kuvyigira kuri twebwe ko twe twabitanguye twe twahashitse okay wewe wabonye iki ikintu nabonye abanyagihanga ni ikintu wigiye ininga Jesse kimwe yagiye ibintu vyinshi icambere cyo nabonye abanyagihanga bazi football kuko intsinzi yabonetse igoranye maka ma penalty hama ikindi naco nigiye ku banyagihanga bashize hamwe bakoze ikintu urunani ico kintu nakibakundiye cyane kuko no muri staff yateguye bino bintu bose bari bambaye udupira twerekana yuko ari mu komine imwe ico kintu rero numva umenga n'izindi komine zokibigirako kuko ni ikintu kizima ni ikintu gituma dushika ku iterambere ikintu kidutanya ntigisumba ico tuma dushika imbere nta mpamvu yo kuzana ibintu bidutanya ikiri important ni Gihanga nuko bashirira Gihanga yabo imbere urumva ibatanya vyose mbwa wibutse kuri umunyagihanga uvuga ati oya suka bimetse nubona ko yambaye na I love Gihanga urumva ivyo dutandukaniye vyose mugabo yibutse ko ndi umunyagihanga ndavuga ati reka ndaguhege hano hambere batwara amakinga cyane abakobwa bo ngaho bose batwara amakinga umukobwa w'Igihanga biroshe ukubesha ati ngurumva ni kinga ryari kinga kubera biraza ndabesha ngurumva ngo kinga urabona none wowe ko twaje ngaba baracyatora insurira so barabihebye ntibagicikitse ama gutora insurira bibahewe bisigaye ngira mu zindi kombi Japan muzace bitoke Uganda niyo biri byo kugiriki byo gutora insurira niyo biri urafise ikibazo canke birakwiye aho ikibazo hama twanze dushimire DG wa Nakope Evrar imvukira yo ngaha
kandi nga mwarahire mwamwibonera indege gusa urafise ikibazo none Jiji ikibazo mfise ni kimwe yego shaka umpe umuntu umwe micro yego wewe izi nkino zakwigishije iki mu byangingo inkino zanyigishije neza kubera inkino nizo zisubiza abantu hamwe mu gihe muba mwashwanye inkino ziragaruka zikabahuza mugasubira hamwe yego niki kintu wasaba abantu boroganije bino bintu ikintu ca mbere nsaba abantu boroganije zino nkino sikindi ica mbere nuko bitoherera ngaha izi nguvu zakoze uno munsi bagakoresha imitahe bogaruka bakayishira hamwe bagategura abana kugira ngo ejo mu kwa gatanu twazyeme ngaho iratangura kuko atafise equipe bita ninga yose kugira ngo nayo bayifate mu mugongo ejo batanguye bagere kure yego ejo bucari ishure abana bazobarungika ku ishuri ndibaza bose niyo bari bari ku ishuri yego murakoze cyane yego so hama ikindi naco nakunze abo twazivanye Bujumbura Baroriro bande iki ni ikintu gihambaye cyane hama ivyo babonye sinzi ko babonye na vibe urabona ko indirimbo zabo zirakundwa ubu rero turi muri vya bihe tugomba gushira inguvu cyane mu vy'iwacu dukunda ivyacu turabikundisha n'abandi mu gukunda ivyacu no mu kubikundisha abandi bihera aha uno munsi twebwe tugiye kuba abambasaderi ba Ninga bivyo twabonye twabonye yuko badukunda batwakiriye wana nka Roriro Kiriku yaririmba ari vibe uravyumva mu gihe ibujumbura tucitunganye urabizi yuko ibujumbura gutegura concert y'ibujumbura babigoye kubera ibyo duhitiyemwo twinjirirwa n'abantu benshi abanyarwanda abatanzania abaki mugabo ngaha bakidufise ko umutima munini yavyo turategura ibiteramo sinzi ko babibonye kugira en fait ikintu nabonye kuko uraziga bro umuziki w'u Burundi cyane please dukoze ibiteramo ivyunguka ndibaza uko bigenda ko yaba na stade yugaye ngaha ihari ku buryo bari kurihisha kuri centre yugaye nyene ku buryo no kuri aborihisha nizire ko ukurikira bazorihisha kandi aziyo bari kurihisha mwese mwari kujya kandi stade yari kuzo ubu kurikira rero tuzogitegura igiteramo no kubwira imvukira uburyo bukurikira kugira bahinguvu nyinshi abantu bakinyi ku buryo amafaranga avuyeyo maybe aja mu kigega tuma ayo ma equipe akomera kuko ni vya vyunguka namba uno munsi ubona umuziki juste football bayifanuku ukabona umuntu aragumye ngagushika mwijoro bisigura yuko amwe twogenda ahantu tukarihisha ni vya vyunguka ni nayo ya motivation ituma umwana muto akura afise ingabire kuko bamenye yuko turi mu bihe ingabire iri important cyane muri kazoza k'umuntu irashobora kugutunga iratunga umuntu hari abantu batunzwe na football hari abantu batunzwe n'umuziki hari abantu batunzwe n'itangazamakuru hari abatunzwe n'ibintu n'ingabire ugasaba umuntu ni talent aha kenshi abantu benshi b'igihanga batunzwe no kuri mu muceri kera bavuze gihanga twabona umuceri mugabo nako tubonye harimo n'izindi nawe arazi ko igihanga ariho football nki muga iyi football rero tuyifate nka wa muceri iyi football tuyifate nka zanzahabu zavumbugwa mu Kirundo kwera iyi football ni imari ikomeye cyane nkuko mwabibonye ukazobona ikintu gishobora guteramisha abantu bangana uku ubwo n'ubutunzi ibikurikira rero ubwo butunzi uca ubuvyaza ivyunguka kubera kugenda nababwiye gato histoire ya Gihanga kera umuceri hari umuntu yari afise bayita ama peizana ugasanga afise guhera mu cyambere gushika mu cicumi ari umuceri yiwe gusa kugira batangure kugurisha byagenze gute kugira SRD ivuke uzi byagenze gute uwo muntu yimbuye umuceri yashamagara abantu bakaza bakawurya rero abantu babona bakaguma bazi gushika n'igihe batonda umurongo bakaza ari benshi
gushika naho batangura kudurumbanya umutekano. Urazi yuko umuntu ahimvye hari umuntu avuga ashobora gukora amadega akoresheje inzara cyangwa agahimba. Rero mutama rero acavuga utire gwera no munsi umuceri wanje muzoza murawurya ari uko muwuguze. None umuceri watanguriye hano Igihanga. Aha mu Burundi n'abajya bashinwa bari hajya nabo mu buhinga bw'umuceri mushasha ngo ari umuceri mushasha witwa hybride. Bisigura iki? Uyu mupira dutanga uno munsi murabona neza ko twatangiye tuzakuraba kwagusa. Nimwumva yuko no mupira tuvyigendezemwe neza mu myaka ingahe iri imbere zozana ivyunguka bizomera nka mutama wa mbere yatangura gutanga umuceri kwagusa birahungura havutsemwo SRD. Ibisigaye rero nta nyine hari SRD niho yaba iyo nkuru mwari muzi hajya kera umuceri bawutanga kwagusa bakarya mu nyuma babona abantu babaye benshi batangura kugurisha. Niyo mpamvu rero nuno mupira rero wacu Igihanga nitwaguma tuwushigikira nk'uko nyene twadushigikira bene wacu nitwatangura kuza turariha murumva yuko biza bimeze neza kandi ikintu tuzokora nifuza yuko tuzobaha umupira abakina umupira bahure twongere tubazanire n'umuririmbyi. Umva ivyo nivyo ndabipfuriza sivyo mugabo mukina umupira naho ni munywana navyo ni sawa mubona yuko bishobora kubakomereza ikibano umubano nyene musanzwe mubanyemwo navyo ni sawa cyane muga ivyo ni mu bihe byo kuvuga uti ubure mu mupira ari wacu wakuze harageze ko tubyaze ivyunguka bisege tugira amahoro ntaganze.